yari yatwaziwe division dukina match ya amicale niho twakina catsinda ibitsindo 4 jenyene hanyuma sinzi ibitsindo 4 ico gihe president wa Aigle Noir son excellence honorable Reverend Ndikuri acarambona acavuga banduze hakiri kare ko ntakwiye gukina muri mu academy baca baranduza hatarenze n'imyaka n'umwaka umwe canke imyaka 2 yari nk'indwi zibiri acaranduza ico gihe hari abakinyi bajya twumva mu makaye twari twumva mu bitabo barashidi bashasire bande twarabyumva muri twaze maternelle ngo Vitalo Preford tubabona mu mazina akano kanya kuba narawe MRBT 2020 2023 no kuri yabayeseze wanje nzize ikombe ca mbere nkora Primus League no ko yagenze saison neza niyo mvuga no kwishimira kuko n'ikindi gihe bo sikuvuga ngo narabuze imigwi ngo narabuze ngo ngama amadira amatelefone antelefona ngo zo ngaho zo mu Rwanda zo hehe amatelefone yarantelefone yarigeze no kubona inkuru ko Rayon Sport yo mwari muri yarigeze kundonde no muri Egypt apere yaranyandikiye mu nani ya apere mugabo ico gihe sije ni nagirane sije ni nitwara Yaganawe TV. Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro vya Yaganawe TV twizere ko mumeze neza mwari mumenyereye akenshi dukorera muri studio tukana turabaha makuru agiye atandukanye nkino ariko rero Yaganawe TV yariyumviriye kuzoza irarondera abakinyi bavuka no mu gihugu cyacu Burundi kugira ngo tuze turabayagisha na cyane mwebwe abakunzi b'inkino kugira ngo mushobore kuza murabamenya neza apana kuzokumva umukinyi ngo akinira equipe ikomeye mugabo utazi vy'ukuri ingene yagiye araduga kariyere yiwe mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru rero nkuko mubibona uno musi turi mu ntara ya Cibitoki murabona aho dufise ngaho imbere yanyu aza kubibwira mbere ka tunabandanye tugirwa ko tunamwakira tumuhana ikaze yego murakoze cyane abariko baradukurikirana ninde turi kumwe ariko badukurikirana nitwa Nkuruziza Alfred yego abandi umukinyi wa Mamo muravyumva uno musi turi kumwe na Alfred mbega amazina yose wahawe n'abavyeyi ni nitwa Nkuruziza Alfred muga benshi bantazira Peter nkuko rero muvyumva turi kumwe na Nkuruziza Alfred mukinyi wa Bomamuru Football Club Peter reka nkoresha Peter niryo abantu basanzwe bamenyereye Peter kariyere y'umupira w'amaguru turazi ko nta muntu akinaca adugira directement première division abafisa aho yaciye mbega niyihe migwi waraciyemo mwitangura ryawe ryo kuduga avaye kushika muri première division mbo natanguye ndi mu ma academy kuko naraciye muri école de foot mbo ico gihe bayitwa Message Buganda yari y'umuhisi Pierre Nkunziza yakwigendera hanyuma candaduga mu ma academy twakina I17 ma weekends au niveau provincial twataga gukina weekends nabaye MRBT MRBT mfite ibitsindo 12 hanyuma caruja mu I17 au niveau national turakina intara ku ntara naho nyene mba MRBT avec 26B hanyuma chankina 4e division mu ntara twayikinye umwaka umwe turadoga ico gihe twari kumwe n'aba Christophe bajya dukina muri Bumamuru n'ujya batazira Benzema itwa Trésor hanyuma ico gihe match ya nyuma yari match ya Rusizi c'était 2017-2018 hanyuma dutsinze Rusizi igitsindo kimwe turadoga twezeme division naho nakinye matches 3 matches 4 bacha badutuma ko nationale yaba atarenze imyaka 17 hanyuma turagenda ico gihe twagoma tuje gukina Sekafa batenze imyaka 17 muri Maroc ica birapfa bipfuye baca barongera bavuga ko bazodutumako kandi barongera badutumako iyo nationale bayimurira mu Rwanda sinzi ibibazo byahabaye mu Rwanda bica bigirante bica birapfa hanyuma hari umukoca wa Academic Aigle Noir yari yambonye ico gihe bayitwa Tigre Warriors hanyuma
ca turagenda mu Ruyigi uwo mukoca ari wantumyeko kugira bandabe ndagenda ngiyeyo baca bategura match ya Mikali twakinye n'ikipe ya Garage yari ya 3e division dukina match ya Mikali niho twakina catsinda ibitsindo 4 jenyene hanyuma sinzi ibitsindo 4 ico gihe president wa Aigle Noir son excellence honorable Reverend Kuri acarambona acavuga banduze hakiri kare ko ntakwiye gukina mu academy baca baranduza hatarenze n'umwaka umwe canke imyaka 2 yari nk'indwi zibiri acaranduza oyo yashaka ntegura umwaka nga ntegura imyaka 2 acabona indwi zibiri gusa acaranduza canja mu mugwi wa Aigle Noir Premier Division cyo nari mu amateur ko hari amateur na professionnel nari mfise imyaka 14 niho natanguye gukina Premier Division imyaka 14 cyo gihe hari umukoca yitwa Kocha Gustave niyo nkuru hanyuma caranduza ico gihe nakinye retour bw'ibibazo by'imvune byo kuboko candagaruka ndivuza mu gace ndasubiraho kandi ico gihe nakinye match 8 hanyuma baca twamaze match 3 badatsinda baca barumvikana ngene botandukana nawo baca bazana Kocha Josre niho twatanguye kumenyana yaramu mwanya buke igitsino natanguye gutsinda cari cyo muri Premier twaduhana Frambo igitsindo kimwe nuko vyari bimeze candaza muri Bumamuru 2020 akina muri Bumamuru hanyuma ico gihe hari abakinyi bajya twumva mu makaye twari twumva mu bitabo barashidi bashasire bande twarabyumva muri 3e maternelle ngo Vitaro et Priford tubabona mu mazina turakina nabo baranyereka ingene bimeze ati bimeze kunoku baratuma kariyeri yanje igenda iraduga buke hanyuma ico gihe natsinze ibitsindo 8 sezo yanje ya mbere cangira ikibazo c'imvune ya cheville camara amezi 2 ntakina cangaruka championnat mengi gombi here ico gihe twabaye aba gatatu ndavyibuka ico gihe ni Frambo di Centre mba ntibesha ariyo yatwaye igikombe hanyuma sezo ya kabiri na Chemba Meri Bitel 2020 imba ntibeshe naho nyene oya twaciye dukina indi sezo kandi ya Bumamuru hanyuma candakina kwanza naje muri Bumamuru 2020 cadukina indi sezo 2023 niho naciye mba Meri Bitel bica bigenda uko karere yanje kiraduhageza n'isaha nuko vyari bigenze Christo Alfred umukinyi ntabura ibintu bigenda biramuca intege mbega ni intambamyi zihe wagiye urahura nazo ko tuzi sometime abavyeyi nabo usanga badakunda abana ko baja mu bintu vy'inkino ubwo abavyeyi bo ntibagufatira iyo babonye ugiye gukina umupira ko nzi baguma tubohera ku mashure cyane mbo deja abavyeyi biwanje n'abantu batahura gose kandi anabibashimira gose mbona abantu papa wanje yari mu president wa equipe yo ngaha mu Cibitoki ya 3e division yitwa Yanga Steam mbo yarigeze no kubicegera ca kabiri au niveau de province ibijya vy'ama association yari mu icegera ca kabiri cy'ungirije ngaha au niveau provincial hanyuma urumva katago yari kubimbuza kuko nawe arabizi ahubwo yarantejeje intege ahubwo no kugeza n'ubu kutabiheba niwe yarampushinze cyane ati kora bizoza kuko umuntu kenshi muri karere wahora n'ibintu bimuca intege abantu bavuga amajambo ibintu iki ariko kugeza n'ubu ndayimushimira papa wanje na mama wanje ngene bashizemo intege Alfred watubwiye sezo wagiye urakora mbega ni sezo iyahe nziza uvuga gushika muri kano kanya ubu utazokwibagirwa muri kariyeri yawe football mbo kuvuga ngo sezo yiwanje ndacari muto mugabo hari izindi sezo zintegereje nka 10 cyangwa 15 ziri imbere kugeza akano kanya kubona nawe Meri Bitel 2020 2023 no kuri yabaye sezo yiwanje nzize ikombe ca mbere nkora Primus League no ko yagenze sezo neza niyo mvuga no kwishimira kuko n'ikindi gihe yari yonyene iyo sezo dukina finale ya Coupe du President kuri je 2020 2023 no kuri yarabaye sezo nziza kandi gose Alfred mbega mu migambi canke Alfred hakeneye gushika ashobora kwibona uno munsi turi ejo hazoza nihe Alfred akeneye kwibona vuba
Mbo buri muntu wese aba afise vision yiwe. Je ntegerezwa gukora kugira nshika aha hantu. Kandi ikintu kirimwo ntago uburakimenya kuko iyo wigize ko wakimenye kiba kigomba kikunanira. Je ntaho ndigeza naho ndashika no muri cakora ivyabaye ngo nawe Mary Biteri vyaraheze ni gukora kandi gose nta muntu numwe wo muri Afrika nabaje ubona ngo bakina za hehehe bo muri Afrika bivuza gukina ku mugabane wa Burayi n'ubundi capushinga Imana ibigiyemwo nzokora kugeza naho nanje nshika aho nshaka kugera cane cane i Burayi. Twese mu rugendo dukora Alfred turagira abantu badufasha batwegera mbega hoba hariho umukinyi wa hano iwacu mu Burundi muri Primus League Burundi yoba yaragufashije watubwiye ko watanguye ufise depuis 14 gukina Premier Division hoba hariho umukinyi wa hano iwacu baragufashije na cyane cyane kuremesha urumva ko wari ugifise n'imyaka mikenya. Ego uwo mukinyi arahari Nahimana Shassir yarakunda kumpanura sizo yanje ya mbere mbo kumbure ko ikintu gitangwe ntihabura ubwoba ntihabura gutinya ukitinya mugabo yaranyereka yuko umenga nibisanzwe gukinana nawe yarampanura ati habagenda uko bimeze uko mu isanzwe yaramfashije gose. Kuri kote y'abamenyereza watubwiye bagiye barakugira icizere mbega nk'abahe bamenyereza bakugira icizere kugira ngo nawe ushobore kubona ko vyose bishoboka maze bikagutera intege zo gukora cyane kugira ngo ushobore kuba uri ngaha uno munsi no kugira ngo ejo hazoza ushobore kuzibona handi. Mbo umumenyereza wanje wa mbere novuga ko yatumye kariyeri yanje yegera imbere kuri jewe ni hari umukoca ya mbo twazeme division canke mvuge byose no muri Premier Division hose mbo watumye mpushinga kugeza naho bambona ari umukoca yitwaraho koca Abdirahi Nahimana turi kumwe muri Mamuru ni wa gatatu sinzi ni umukoca ajejwe ibintu vya physically mbo niwe yatumye ngeraho ngeze ubu yaramfashije gose muri Primus League naho umukoca yamfashije gose ni koca Josre koca Josre nabaye Mary Biteri dukina na bakanyanga dukina n'abantu bona mwenga ntiyo micizereje mugaje yarakimpaye. Alfred uno munsi gushika muri kano kanya equipe ya Bumamuru yayibayemwo imistari mikenya ni equipe burya kuva 2022 daheruka ikombe ca Primus League Burundi mugabo uno munsi ihagaze mu kibanza ca mbere n'amatagera kuri 19 mbega nigiki nka wewe nka Alfred woba uri kurakora kugira ngo Bumamuru ushoboye kubufasha gutahukana ikindi gikombe? Mbo ico ndiko ndakora ni gukora cyane uyu mwaka Imana indinde mvune kuko nzokora ku buryo ya mateka nahasize kandi nongere ndayahasige kandi rigira kabiri nzogerageza gukora Imana idufashije Imana ibishatse kuko niyo utanga amagara izodufashe mu mugwi wacu ntihaboneka imvune tuzitanga ko turi cari bato cari muto jewe nzokora kugeza uko babone sije nzovuga ngo ndiko ndakora ibikorwa bizivugira abantu yo bazontera amashurwa pana jewe ngeze nko mu match jone nk'umunani canke ya 10 mbone ndiko ndatsinda ca ntangura kuja hejuru ya abantu bonyene bazovuga ati tora amashurwe yiwawe. Ego Alfred dukunze kubona abakinyi ba hano iwacu mu gihugu cyacu Burundi nk'iyo babaye meilleur joueur meilleur buteur meilleur gardien twageze kubana no muri Bumamuru Patient yarebaye meilleur gardien arasohoka aja mu Rwanda ba Frank giba meilleur joueur muri Samsung ati barasohotse igihugu na cyane meilleur buteur ivyo sanzwe nabizi mugabo we warashoboye kuba meilleur buteur ku myaka mike yawe mugabo ntiwigeze ushobora kuva ngaha mu gihugu cyacu Burundi werekeza handi mbega byo byaravuye kuki? Mbo ivyo byose ni imipango y'Imana twe turapanga Imana nayo igapangura mbo sikuvuga ngo narabuze imigwi ngo narabuze ngo ngama amadira amatelefone antelefona ngo zo ngaho zo mu Rwanda zo hehe amatelefone yarantelefone narigeze no kubona inkuru ko Rayon Sport yo mwari muri yarigeze kundonde no muri Egypt apere yaranyandikiye mu nani ya apere mugabo ico gihe sije ni nagirane sije ni nitwara ari mfise umuyobozi ko umupira ni uri ku murongo kuko ntibashobora gushiramo ngo vya bindi byo mu ati byo bijya byo mu minyaganyaga baza ngo nanje ntora ngushiramo oyaye barashiramo baraguputinga muri system bakagushiramo lisansi gasokama bakaguha uburenganzira bwo gukina mbo ico gihe rero nari umukinyi wa Nyakubahwa Reveriye niwe yaramfise itegeko rya nyuma yaravuga ati urakina ha canke ntushobora gukina
batumvikanye urumva sinashobora kuvuga ngo nanje ngo kubera ngo ndabya ngo canguma oya nari umukinyi wiwe nategeze kumva amategeko ampaye umukinyi wiwe urumva kandi imigwi narayironse no mu mwaka weze narayirose muga ntibashobora kumvikana bo muga ubu ndabishimira Imana yarandekuye umukinyi nigenga niho nakaryo ko kuboneraho Imana yuko nyimba ishaka ko nzosohoka no gukora kwiwanje rwose ndazi ko ndicari muto nzokora nzoshika aho nshaka gukora nshaka kugera ntago novuga ngo imigwi ngo yaraje ngirambwira ngo ibiki ngo biranka mwarabonye nafashe indege nja muri Egypt Dubai ngenda muri Al Ittihad biragenda uku byose se kuvuga ngo nari umukinyi mubi canke ibikoya ni kote y'aba president batumvikanye ko naravuye nganda babwiye ati bamperetere de liberation bambwira ngo bazoyimpa nshitse hariya ivyo bavuze barabihindura equipe yari ivuze hariya yo muri Egypt sikosa giwabo sikosa rya Aigle Noir nikosa ryabajya bo barabihindura ati bimeze nuku abantu batari juste bica birapfa bica bigendo Alfred buri mukinyi aragira umuyidore wiwe mbega wewe nka Alfred hoba hariho umukinyi ufata nk'icitegererezo cyawe ngaha mu Burundi ngaha mbo mu Burundi idore n'umuntu bawigana mugabo je nta mwataka ndabona mvuga ati aranyemeza kweri aranyemeza mu Burundi kuko n'umwataka twari dufise mu mugwi serukira gihugu yarafise ibitsindo 7 inyamba ntibeshe yari Fiston Abdurazak nanje ndicari muto ayo mahirwe bakazoyampa kubera iki kwa pajewe ibitsindo 7 n'ibitsindo biki uvuga arongo umuyidore wo mu Burundi ntaho ndabona no ndakubeshe ngo umwataka oya ntaho ndabona twarigeze kubona liste zigeze gusohoka za event Alfred yararimo mbega ico gihe wiyakiriye gute mu gihe wisanga muri urwo rutonde national ya event bibona nta muntu numwe adashaka gukinira igihugu ciwe ntibazi bakubeshe nta mukinyi numwe adashaka guserukira igihugu ciwe mbo jewe nararyohewe ubwa mbere bantumye ko barigeze no kunta komune nationale ya senior mugari match ya Mikado kina na Algeria muga sinakinye maranyimye umwanya muga navyakiriye neza ko narishimye ko nari ngiye guserukira igihugu ni nk'umusoda agiye ku rugamba nukuri narishimye sinobabesha narishimye naseruka igihugu canje n'ubu ndicarindiriye ntawuzi imipango y'Imana byose bizogenda neza Alfred durafise abana benshi bariko baraduga ubu muri football nakaye kaja mushobora kubatekerera bo icambere bicishe bugufi kandi bareke gushira imbere bijya bintaze nawe uco byumva bijya ndiko ndavuga bashire gukora imbere kuko bijya hari aho bitajabuka uje kubikoresha canke iki bakagusaka ugasanga no icambere no gukora no gushira Imana imbere bumve yuko bakoze bazoshikaho bipfuza kandi ntibigire ko umupira ntibawumenya kandi umupira ashobora no kugusarisha ukanaho ufunguka kubroka nico gituma ukwereka ko udakwiye kuwumenyera umupira ni ikintu ufata nk'akazi twebwe kuri twebwe turamaze kubona akarusho tukuramo ni nk'akazi kiwacu kurya nawe wavuye Bujumbura uje nga uri ku kazi kiwawe mbone nkuko nanje biro yiwanje ari kuri tele yiwanje bajya nabo bacaruka bazobona yuko ati jewe aka nakazi kiwanje muga bacaruka natwe iyo dusohotse turabona yuko tutaramenya umupira dusohotse tukaja kubona guhura n'izindi equipe ziri kuri top niveau turabona yuko twe natwe atamupira turamenya ico rero no batekerera bicishe bugufi kuko ikintu wigize kukizi kirakunanira par exemple uri no mwishuri wigize ngijya kuru ngo ndayishoboye haraho batanga interrogation ikakunanira kandi wari hasi narishe ku Kairo Alfred mu gusozera ni giki wobwira abakunzi bawe canke se bayaga nawe TV na cancane kuri uno mwaka wa saison 25-26 mbo abakunzi banje bwa mbere ntangure ku bakunzi bawe kuko abakunzi Yaga nawe TV mbo bakomeze kugira partage bakomeze gusivinga bakomeze kugira subscribe ku mapaji yanyu yose uko nakazi kanyu mwihaye bakomeze kubashigikira kuko umuntu ari nzavi yava gatanga tike yiwaje gukora akazi fo uko bamushigikira mbo à côté de moi iwanje naho nukuri
ivyo bavuga ndabibona ipaje yiwanje ivyo banyandikira ndabibona hari abantuka hari abagira iki muga ntibica intege ntibinca intege ahubwo babandanye nyimba ari umuntu anca intege abandanya azinje kuko je nci intege ca nkora gose nimba entraînement ndazikora ari zibiri ca ndazikora ari standard hama Imana nayo igaca ihezagira abakunzi banje nanje bankunda ataburyarya nukuri babandanye banshigikira uyu mwaka uzoba umwaka wiwanje no musi nitake zingahe itariki 7 menga ntibeshe nje nzogwitelefonera umwaka uza arije ngoma ndaguhijeza ati yanditse ko nkuru za Afrika mu Burundi ntibandika kamazina urumva ko nzoba narasohotse reka tugushimire Alfred oge murakoze mutima ubwenge ni wo